nitwa Prime Samutoto naserukiye Kosibu, la Confédération des travailleurs au Burundi. Tukibona ubutumire twaribajije tuti bebasha Parsem izoshobora gushikana message ahakenewe kugira ngo indyane z'amatora ntituzinjiremo nk'abakozi dusanzwe turi mu ngorane zitagira ingero, kubera umiseze twarandikiye nyiricubahiro tumubwira tuti le panier de la ménagère uko bifise n'umunsi uko bimeze, twagerageje guharura le travail moyen, twarabonye ko bidashoboka ko ubuzima bubandanya. Dusaba ibiganiro tuti twicare tugire gutya. Mugo turashima ko umuhinga yatweretse yuko hageze amatora mobilisation des fonds zo ziraboneka. Mugo l'essentiel à la production tukabona abantu basabye ibiganiro ko bitarengana neza. Ubu rero nk'uko abandi bavuze, iki kiringo twimirije ntitubona neza ko bizokoroha ko amatora batora ibibagoye barimwo. Umwanya w'akaruhuko umubwiye uti ja muri ibi ndakwereka, yiyumvira kuja kuraba icorenza umunsi kugira ashobore kubaho umuntu uko bimeze. Hagacaza ikindi kintu rero nibaza, mbega aha twishize mu ngorane z'amatora menshi tubiterwa n'iki? Amatora bavuze mu myaka 10, iyo vision turimo turayifitiye espoir de réussir émergent 2040, uharuye 2025 législative, 27 présidentielle, 30 législative, 34 présidentielle, 35 législative, 40, 41. Ivyo uko twabonye bizogwiza ivyo bintu, le risque de conflit nubwo twaba turabatagatifu ntihazobura akaderapage kadusubiza rero mu ngorane babakozeho kuguma ku kivi, bave ku kivi baje muri ibi. Twagize espoir 2020 no kuvyerekeye abakukuruke. Le président avait annoncé une mesure exceptionnelle atawuri twari bwayumvane mu gihugu inyuma y'amatora. Imiburi ngiyo legislature yarangiye, kampanye zo bimeze gute? Abazoja muri kampanye arico muzobivugako? Abakozi bake barabirindiriye, mwavuze aba jeune, mwavuze abakenyezi, mwavuze abapatri, mugorero traité message à transmettre lors de la campagne électorale imeze gute pour espérer amatora meza inyuma yayo umuntu aronka gahengwe. Twaraciye ngaha mu miganiro nk'ivyo mu misi iheze, Parsem yorganije nyene tuvuga transparence budgétaire. Umuhinga yavuze mobilisation des fonds sous source secrète. Turi muri période ya cadrage budgétaire entre guillemets austérité. Mugose niyo yongira ngo muri cadrage budget ntacibura. Bavuze kwikwiye no guprevoya ku bitorero nk'ikazoha ko n'abandi kugira baronke égalité de chance pour espérer l'équité électorale. Ivyo zose rero
utabibona imbere hari niwaje twere twespera tuti ibyo muzogira byose mugira ibidakura abakozi ku kazi kuko barya ku munsi na hene rimwe nihinjiramo conflit electoral bagenze emergence development biragoye rero pase muzoshikane ubwo butumwa bakora ingufu zose zishoboka habe mu de conflit ko twabonye ko turi muri izo deja mu nteguro budget ni twava muri 2025 bazategura indi ya 27 ntibayitegura muri 27 bayitegura 2026 déjà 25-26 bazoba bateguye électorale sénatoriale bazotora muri juillet muri budget yindi mbega le conflit électoral en soi inzego zo nyene zizobisikanya gute ko tutakivuga l'Assemblée nationale izobiri gukora gute après le 5 juin kwizo bitaraheza législature mbega ya budget tuvuga iba promulguée le 30 juin à minuit izoba yatowe n'abataha batiyumva kuri liste no munsi deja muri iyo débat ingene bazoyikora bayitorera abandi bazotangura canke bazobisikanya ryari canke hari indi mécanisme turindira bazotubwira bati au mois de juin izoba géré gutyo iyo transition iraboneka neza no mu nzego rero hariho risque de conflit ko les conseils communaux bazotora sénatorial au mois de juillet les gouverneurs les 5 gouverneurs bakazotorwa banoma après le Sénat bagasinyirwa na premier ministre vice président baciye muri za bindi nyene session parlementaire imaze kujaho cyayizo binga hariho de conflit de nuage muri legislature ihera n'itangura navyo bitaboneka uri kurabira neza abantu bakiyumvira gusa zaza mariste cyaye kwirukanga kuja kuri liste bloquée gukoma amashi kurara ijoro uraba ko liste bagushizeko mes amis ibiganiro n'ibigwire se niko babisavye abantu batekane sinon liste bloquée ni dutuma byose bitagenda neza kuko ntibagenda gukora icyo abarepresenta baja gukorera uwo batuye mbega ibyo twumvise entre guillemets ko hari abahinduye imigambwe muri transition batarava muri Assemblée nationale mugabo ntibakugweyo mugabo bo bari ku mariste nta injustice sociale yo biriyo murakoze